Yesu ashimwe. Dusangire aya majambo dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 25 haravuga ngo umuntu niyacumura ku wundi Imana ishobora kubuzuza, ariko uwo cumura kuhoraho ninde yomuvugira? Yamara birengagiza byose ababariye, kuko Uhoraho yari yagabiye kubica. Dusangire ijambo rivuga ngo wiyubare ntucumure ku Mana. Kenshi umuntu aratinya mugenzi we, umukozi agatinya umukoresha, umwana agatinya umuvyeyi, ku buryo umuntu atinya gukora ikosa uwo muntu amufise kububasha amubona, ariko ugasanga ntidutinya Imana. Nagira ndakwibutse yuko Imana ibona byose kandi yumva byose. Nivyo umwana w'umuntu arafise ububasha ku wundi, agashobora nko kumwica, ariko Imana yacu ifise ububasha bwose bwo kwica umuntu ikongera ikamukororera muri Gehinomu. Ariko umwana w'umuntu ntashobora kugushira muri Gehinomu usanzwe witunganije mu mutima, uraja mu ijuru neza. Petero yaranditse mu cece cya mbere igice cya 2 umurongo wa 17 aravuga ngo mwubaha abantu bose, mukunde bene data, mutinye Imana, mwubaha umwami. Mutinye Imana. Umwami ni umuntu akomeye mu gihugu, ariko Petero ntiyigeze ahanura ngo mutinye umwami. Umwami si uwo gutinywa, umwami ni uwo kubaha. Ariko Imana niyo gutinywa kuko ni inyabubasha. Abandi bantu bose tububahe, abavyeyi tububahe, abakoresha tububahe, abagenzi tububahe, ariko dutinye Imana. Mu yandi majambo twari dukwiye gutinya gukora icyaha Imana itubona, na cyane cyane tugatinya gucumura no ku Mana yacu. Eli n'abahungu biwe bari mu gikorwa cy'ubuherezi bahawe n'Imana, bakorera ibyaha ku gicaniro, bagasambanira ku gicaniro. Se rero arabahanura, ariko babifata minenegwe ntibihanura. Niho yababwira aya majambo, arababwira ngo umuntu niyacumura ku wundi Imana ishobora kubuzuza, ariko uwo cumura kuhoraho ninde yomuvugira? Aba bahungu bariko bacumura ku Mana. Mu yandi majambo se yashaka kubabwira ngo muriko mukora igikorwa kibi cyane, muriko mucumura ku Mana iteye ubwoba, ishobora kubica. Kandi by'ukuri Bibiliya yatubwiye ko yayagabiye kubica. Nagira ndagusaba inshuti mwene data, ibyo ukora byose utinye Imana. Hari abantu bakora ibyaha bitandukanye, bagatinya abantu, bakumva pasitori ntabimenye, umuvyeyi wanje w'impemu ntabimenye, abavyeyi bamvyara ntibabimenye, ariko Imana yiba yabimenye. Tuyitinye, wirinde gucumura ku Mana, kuko niwacumura ku Mana nta wundi muntu ashobora kukuvugira ku Mana numwe. Nuko nshuti yanje uri kuranyumviriza, nagira ndagusabe utinye Imana, utinye kuyicumurako, utinye no gukora ibyaha ikubona canke ikumva. Yesu aguhezagire.